Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi cyane. Amen. Rero nakumva nabivuga. Numva bindenze gose cyane. Jewe uri mwaka 2025 ni umwaka w'imigisha n'iki n'imihezagiro. Muri repentance. Muri repentance. Oti byari bimeze gute? Byari hadi imyaka ishaka 8 nereka ikintu yitwa ishengero canke ikoraniro. Cyane mu Gatolika niko numva bambwira ngo uri mu Gatolika mugabo ntavyo narinzi nabimenyeranye. Hebwe ishengero. Umwaka wa 2025 jene ngo diabete y'igitsina sinzi ko beshi bayizi. Icyo yitwa ubusambanyi. Narikorera ahantu hitwa Imakamba muri 2024 nkorera ku hoteli itarugurugo. Imyaka amezi 10 namazeyo nta musingizi narana n'igitsina gore. Kanubatse ntagizene. Umunsi umwe ndarana umufasoni umwe. Yubatse bwaje urandaraye umuganda ubatse kandi jewe ukuri naramenye Imana. Nawe rero umenye Imana uko nagizene nayimenye. Cinja ahantu hitwa muri Ezebu, ngiye muri Ezebu Imakamba. Burya rero umenga nubundi ntaco ngize. Bavuga ngo Imana ntirotana, Imana ntirotana ukuri kw'Imana. Ndabivuze. Jewe Imana zirarutana. Zirarutana. Ndabivuze kandi abisubiyemwo. Bigenze uko ahko nagiye muri Tanzania ndaronda ngo ahantu hitwa ngahanuze ngo akadawa kugira ngirente ngo ndakora akazi neza kume naho ndi mu mpwe mumbi ndukuri kw'Imana ndabivuze. Jewe ejo mwijoro ntumva nyine byasiko nsinzira ndagira ntiye ufati bino bintu ko nagendeyeko ciwe nzoja kubivuga. Ndavuga ati none bizogena nje kubyuka muri ville none nzoja kumutagura gute kansa nsengera ndayivuga. Chema n'umuntu nyine ngira mukiri usanka Imana yamurungitse ko ati burya ntuje muri hariya kumutakura toceregwa ati nino ko ntuze muri jabe dependance iriyo. Ndavuga ati ntacu tiragende ati mugabo ndavuga hano urutima rwasinda ndabivuga none ko rumva mwagira bikubita. Rero maze kubuja ngaho muri dependance iyo David je bisanzwe yarakize. Komera Imana mashimeshi cyane. Umbonye igitsina gore ndekana nkamushikaje nyene nk'abandi basanzwe. Maze numva ijwi rimbwira ati ukuyogira iki gushira mu rugo umufasoni. Komera Imana mashimeshi. Naravuga ati jewe icyo nshatse nagira nte ndakironka. Igitsina gore nja gishatse ndakironka. Mageze muri dependance barabifuse barabikoropa bakumva ngo clean too much ngo clean so much. Ndavuga ati it's wonderful. Ore bara clean too much don't so much clean too much. My heart. Clean too much clean too much don't so much. Ndabivuga kubera je umwami Yesu muri dependance ukuri Imana darutana yandokuye ubu ahubwo nkene mugozi ndonsengere neza nibindi bya bindi mwo bitagena neza girente bizomvemwo bizajya Yesu muri dependance. Hama ikindi shima maze kuva Imakamba umva yuko umwami Yesu abandokora nashinja mu ntuze yajya uje mu byoroshye uca mu bigoye. Nakingwita somaje amezi yakora 3 atakazi girante mfise kugira manze ntiseke nyene bimwe nanje hariya kubanaka nabanaka badira baniyera ntabona ndabanga ndatesika neza maze ujya muri dependance rero nave ndonka akazi Imana kiraniteka cyama n'umushefu mu kazi sanzwe nkoramwo ndongorandi bakozi kubera nagiye muri dependance bati Imana ishimwe. Hallelujah! Ubu rero nkansaba abazi gusenga bamenye batujwe n'Imana mwimuyera bansengere gira ngo sinzosubire kugwa ahubwo nzomumangira iki ntera nje imbere ntubone ngo nsa nayo mugana kwitoteye uri gitsina gore ash nitubana gizene ntayejeje
isezerano mbaragize iki nakwifurije rero mu nsenge siswe kugwa ariko ndi mugufi waragiye no muri Tanzania kurondera umuti Tanzania kwa mponja gatigu rero akuntu nago kugira ngo wowe witumye ntagucike ntancike mugabo hajya kumenya indimi n'ikindi kintu je uri mu bw'icyongereza gwarandokora nkaza bwa je ndi mu Burundi ndi mu Kenya kubera avuga ati jewe kwa nta kirundi nzi nta giswahili nzi icyongereza gace bindokoro nyene nka gushaka haza n'umugore muri Tanzania kugira ndako dawe yakoze arama n'umurongo wo mu Tanzania kugira ngo turavugana tuzurayaga kugira ngo sindabwiraza muravyumva imana mugo batabwiraza burya rero umurongo navuze ati ndawutaye imana yahunyagije ndawuta muri hariya imakamba itwa ku Muyange abamaze kujya bishobora hazi ubu rero nkashimana ko ngiye mu rusengo mba nezerewe numva ntambira imana nkaryoherwa ntabwo imana bansenyera kugira ngo sinzosore kugwa mbati komera imana amashimeshi fukama ndagusengere ndakwature ko ubuntu bw'Imana fukama mana mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rirambwira ngo ntaguhamagara abakomeye ariko ukomeza abo wahamagaye mu izina rya Yesu turagushimiye ko wamwejeje ukamuharira ukamukura mu byaha byari biteye isoni yararimwo ukamutumbereza ngaha muri repentance mu ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Kristo ukamuhereza kwihana urangije ukamuha kuruhuka agatuza muri wewe turamusabiye inkomezi no gukomera turanse ko satani yo mugira ko inkomezi turatuye ngo azotera yegera imbere kandi atera intambwe mu gakiza nta kintu na kimwe satani yateguye ku buzima bwiwe kizogira ico kimara akanwa kose kazohaguruka kumushira inyuma azokanesha inama zose zikuzimu zizotsindwa imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni izonanirwa mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti amen komera imana amashimeshi cyane kuvugera muri repentance zose byarabaye clean too much thank you so much ariko nta muntu yokomera imana amashimeshi cyane we ibi bintu mwabyumvise kumara amezi 10 ijoro ryose urarana n'umuntu n'abandi kandi ukarondera n'umuti wo kugira ngo ufashe umuntu ntaze kugucika ntabweza mugendana amasengesho hari abantu bamwe na bamwe bazobafata wibaze ngo wamukunze naho shwi yagufashe kera ariko aba repentance kirazira mu izina rya Yesu haleluya ariko imana yamurokoye tuyikomera amashi menshi cyane ndumva nezerewe cyane gose